amahoro neza. Muribuka inkuru twigeze kubiganirira y'umusore w'Ibubanza afise imyaka 19 yafashwe ariko arashurashuza igitungwa. Bamwe muri mwebwe baratangaye bumvise ivyo uwo musore yakoze. Abandi nawe ati sigaho umusore ni wo gufashwa si wo guhanwa. Wagendeye ubizi ibijanye n'ivy'inyifato hamwe n'amagara yo mu mutwe kugira agire ico bitubwiyeko. Je nitwa Kwizera Noel, nkaba nsanzwe ndi umupsikologe wize ivy'inyifato nkuko mwabivuze, nkaba nsanzwe nkora mu ishirahamwe ryitwa Association pour la promotion de la santé mentale. Mbega ivyabaye kuri urya musore yoba ari ingwara canke yoba ari ingeso? Ivyabaye kuri urya musore ni ibintu bikunze kuboneka haba ngaha mu gihugu cacu canke ahandi, ariko ntidushobora kuvuga ko ari ingeso, ahubwo ni ikibazo yari afise n'ibintu bijanye n'imibonano novuga mpuzabitsina, aho usanga bamwe bafise ingorane na cane cane zifatiye mu vyo berekeza amerekezo yabo canke uko biyumvira, ndetse wanashima n'ukuntu babikora. Rero kiri muri bimwe mu mugwi w'ivyo twita amaparafiri, usanga ari ikibazo yari afise co kumenya kijanye no guhitamo ikintu ushobora kurianta votre désir sexuel canke imibonano ugomba gukora. Mbega watubwira ibimenyetso vyerekana ko uwo muntu afise iyo ngorane? Ego, ibimenyetso kenshi vyerekana ko umuntu afise ingorane, ushobora gusanga uwo muntu akunda cane kugendana canke kugira imigenderanire n'ibikoko. Ikindi kintu naco ushobora gusanga uwo muntu ataha umwanya abandi mu kibano ngo bagendane, cyangwa ugasanga kenshi mu bijanye n'ivyiyumviro vyiwe uko yiyumvira kugiranira imigenderanire n'ivyo bikoko canke ibindi bintu. Mbega umuntu afise bene ico kibazo afashirizwa he, afashwa gute, mu gihe kingana gute? Nk'umuntu afise ikibazo kijanye n'ibintu bijanye na sexualité, afise abantu batandukanye ashobora kwitura, abo twita abapsikologe b'inyifato, hariho aba ginekologe. Muri iki gihe c'umuntu baba bafise zoofili, ari ivyo vyo kugira ivyiyumviro canke kuba excité uri orienté ku bikoko. Ico gihe nta miti uvuga ngo uri kurabaha, ni ukubafasha kubatahura. Abapsikologe babimenyereye, barabizi kandi barabikora. Amatiere twebwe muri santé mentale ntushobora kuvuga ngo umuntu ngo uzomuvura ngo imisi ibiri canke umwaka canke iki, ça dépend. Kugira ngo umuntu twebwe akire biva kurinde, biva ko mu psikologe akora gute, bivana n'uruhara cyo twita motivation uwo muntu yabigize, kandi bikava no kuri societe abamwo. Sino twebwe iyo turiko turafasha umuntu, turiko turamufasha, ntuvuga ngo ingorane afise ngo izomara indwi canke ngo ingorane afise izomara ukwezi. Oya, twebwe muri santé mentale suko, kuko hariho n'ikibazo ushobora gutreta umwaka wose canke n'amezi. Mbega mu Burundi hoba bakunze kwibonekeza abantu bafise ico kibazo boba bangana gute? Kenshi rero ivyo biba vyibonekeje yashitse kuri urwo rugero kuko ashobora gushurashuza ico gikoko, birashika, ariko ibiharuro nta bihari. Ico kibazo gikunda gushikira abagabo gusa canke n'abagore barimo? Mbega mu kibano ho bavyakira gute? Iyo ngorane ntishikira abagore gusa canke abagabo, ishikira abantu bose. Mu kibano naho uko bavyakira, burya ico twokwita societe ibifise ibintu yemera n'ibintu yanka kugira ngo ikibano kibandanye kigenda neza. Kenshi rero iyo habaye ikintu ugasanga abantu ntibari bakimenyere canke ntibari bwakibone, kenshi hari aho usanga n'amategeko afise ivyo abivugako. Rero mu kibano uko bavyakira, bategereza kuvyakira nk'ibintu bitangaje kuko ntibaba babimenyereye. Kenshi hari nabo bikomeretsa, bibabaza n'abavyeyi baba bafise abo bantu canke ababa bafise izo ntuze, ugasanga birababaje kubera basi ibintu baba bamenyereye, si ibintu baba biteguriye. Mbega ikibano coco wokibwira iki mu gihe babonye umuntu afise iyo ngorane? Ikibano novuga nico cambere, nico gikwiye gufata iya mbere na cane cane mu gufasha abo bantu. Icambere tubasaba bakabakira, bakabatahura, kuko kenshi nk'uko wabivuze benshi baca babafata nk'uko umengo ngo n'abasazi, ntibakomeye umutwe canke ni bidebire, donc ugasanga bariko babavuga ko ibintu vyinshi. Twobibutsa ko ico kibazo mu gitabo mpanavyaha c'Uburundi gihanishwa n'umunyororo w'umwaka umwe kugera ku myaka 3 canke ihadabu rihera ku mafaranga 50,000 gushika ku 100,000 vy'amarundi.